uburongozi bwiza uburongozi bwiza nubwo umuntu aba mwiza aba yakoze iki kuba byiza twere leadership network marketing. Dan kama tunaanza hiyo network marketing. Mtungo wa umbe kwa hali udandaza kumhora. Udandaza kumhora. Okay. Network through sales through network. Nubai kurundo dala wako mhoa. Ruli X. Beyond limitation. Nubi kana. Nubi dala kumhoa shunda rukundi la kirukiru bibi. Nashumba mzee. Niwashaka gukora ikintu gitagira urubibe korana n'umuhora aho ugeze hose ukora kirumvikana naheruka muri Kenya naguma banda ya hora Uganda naguma nshoma hora turikumwe Arabia ngezeho bo urudanda rw'umuhora umuntu amenyesha bita wifi aho ugeze hose eba mpaka umurongo amahoro ariko ugeze Arabia turi Arabia wahora turi busy n'amatelefone ntazo bwana n'umvango yego haryo kura ducomoza muri transit mwozo bari bi network yazi we network ivyakora so dara mu ndege turi mu ndege wahura bidakunda kubera yuko ata network iri naho ndahora ndi busy niko ndakoresha wifi the wifi yo mu ndege. So have I Wi-Fi? Yes, the Wi-Fi yo mu ndege nacha mwani samara ndaba kutuwa twagenda hasi simgaho hejuru ya hoje hejuru kwagenda habona hasi kuko irakwereka chidana muze the global tegomwe earth global kakwereka aho ugeze urugendo musigaje kumurungana amasaha y'indutse ugeze mu bindi gihugu ukabona ko ahindutse until ushitse kirumvikana ushitse ukashobora cyo kwita network kirumvikana nibuka muri Malezi na rashowe gukora amafaranga ashika igihe nariko na bombe jewe abakurikirana ni benshi turigumwe umuntu yabonye ko nagiye muri Malezi amaze gushikayo navuye hari hantu ngo nshibihumbi 2,800 amafaranga kibaza ngo ni mu rugendo kuri business ko cyo bakaba kose postana afise ndagafitiye mini nta kintu postana kira mini uko the status navuze tukana ngo kuko muhora sivyo the status ishobora kuguha ikintu gishobora gutuma umuntu agukurikirana uko twebwe ntabwo tuja kwibarabara ngo urumva ngo professional ngo mango muri yoni ngo kwinjira we work silently dukora muri silence hama iyo silence dukorera mu ikaduha amafaranga 2,800 Remember 2,830 and to Java was like urugara umuhogo nagiye umengo ni kugenda musanzu mugabo mvuye ngiye amafaranga Rumwe hari umuntu w'umunetwork uzuhura adashoboye no gupostinga
wundi yavuze ati umuntu wese agasenga yamaniki ibyaha tuzanye yavuga Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Harimwo 24 hours. 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 24 hours. Karikira n'amasaha y'umuntu. Do the calculation. How many hours? 168. 168. 168. Très bon. 168. Muri 168. Kilomita. 24 hours. Ugahura, ukora. Hari umuntu akora ano masaha. Kilomita. Ano masaha agakora. Dufate akaruhuka nk'amasaha 8. Yuvako aha ngaha yakoze amasaha angahe? 10 n'angahe? Natandatu. Ugume ni wenyine 16 sibyo? Aha amasaha 8 kutyo 8 hours sibyo? Bivuze ngo masaha 38 chunguiza konje chunguiza fata amasaha 8 bize n'imisi umuntu akora neza 56. Yeah, 56. Ni wewe mzito? Aha arinza kwa umunsi umwe. Bivuze ngo umunsi wageze gute? Uragwaye. Kirumvikana? Aha arinza kwa umuntu munsi yaragwaye. Dufata indwi yose nakoze. Barimo mzee. Nako? Nakoze. Afise no chita kuti shop mashumba. Shop ni boutique. Tugumwe. Afise boutique. Atagize open boutique. Bivuze ngo aya masaha umwana ntashobora gute yakora. Kirumvikana? The 8 hours ntashobora kuyakora ko iki amasaha yiwe ari top. Stop it. Unabere kujya. Kwa sababu sales through network. Nada ugire kuri reseaux. Umba uyu muntu sivyo akora amasaha 33 na 56 mu masaha 163 nangahe n'umunani. Ubuhererekane nako jewe Vianney ndaha Dominique araha ego araha nyene Yvette araha sivyo Jehove ari ino wayigeze rero wawe yoni nawe rero marikani kumvikana hama x araha y araha kiskare dufate b araha c araha f araha m araha d araha h araha. Sio ndio? I get sick John na why Kigume the off. I am off. The off rare ishinda cha network marketing.
udozuvura uyu arakoze uno munsi arinjiza abantu batatu ariko yumvira ku munsi okay ibirashika nk'ubu jewe ngino uravye uherekane mbe nibwo mutinjije umunsi uno ngaje n'icuma turumvika hagere igituma katubona dukode dutatu tune 10 turashomuseye aha kibashumye aha urimo yingije batandatu baro kondorogora ku munsi umwe Haba uyu arino ukona yingije umuntu umwe uyu araha akitimu yiwe yose kindi ha ikidikarenga yindi abantu 30 itimu yiwe turi kumwe kuko ibi ndiko ndavuga njya kuko mu deja ndaharura abantu bashika 8 ngaha ino ndaharura abantu bashika 11 ngaha baro ndiko ndaharura abantu 8 ngaha n'abantu bakora ku nsumbye Ndigume ino 11 bakora gute kusumbya apana musumbya abagize gute abansu ugaura timu yaba aba 11 ngize collect yose irinje mu 180 cyumvikana hama ino irinje mu nk'abantu 130 within 1 day, see you. I was doing a professional executive master, professional executive master. If I take within 24 hours, I go to the see you. Masano ginaga he. No, ukora masabu ngani pu kaja kuhara kwa ofisi nyungu Vemi kumosi. Vemi is it? Wadadaya milioni 3 abiri kwa ofisi 50 kumusi. Uno musi ofisi 20. Umusi 30. Wagira inyungu yo muntu yaba sanga gutandatu na 56 twakoze. Ugasanga ofisi nk'inyungu y'ibihumbi nk'irake 3. Tukuchume nyumba majana 3. Jamanu. Mugabo umusi umwe gusa within 24 hours. Harikuta kwira igice cy'umunsi amasaha 10 nabi kwa umuntu akoze kuva mu gitondo gushika saa 4 ugakoze amasaha 8 sivyo nk'amasaha yes nk'amasaha 8 tufate nka 16 kuko abenshi bakunda kuryama saa 5 saa 6 bari kuri telefone abarengeje saa 8 ariko ukatusanga umunsi jewe ni sivyo unavuta ibihumbi n'amajana 3. Eske iyo business irahemba cyane kirumvikana iyo business irahemba cyane hemba iyo business irahemba cyane hemba ucyumva mu masano binagahe nani uwo bitari yasimuhoza uramuzi ujya yasimuhoza harageze igihe avuta ibihumbi 100 ku munsi yes. Elias Mose harageze igihe avuta ibihumbi 100 $100. Iwe sewo nikawe sewo siwe sewo mbani nkawe sewo yabonetse yakoze ibikorwa byinshi mu Uganda no mu Uganda ibaze ku munsi ibihumbi 100 by'iki $100 machingi ndabona ko udana robone wowe usitondene numva tirazo byinshi maze mu tradition demo turabona ibihumbi 100 by'iki $100 jewe neruka mu Uganda baranyeretse etage zishika 6 zo guyiwe 6 zigeretse ko inzu zishika hafi 12 kandi ishambre imwe bari chambre imwe ayikotesheje hafi y'igihumbi n'amajana 8 $1 ukwezi kumwe chambre imwe ukumva etage 12 sivyo dofatira na decor ko bimeze aha chambre kamwe ko yonyene muganda ya office zirazimvye harawumva abahandi zomva ngo igihumbi amajana 8 $1 muga igihumbi n'amajana 8 $1 cyangwa hafi koro dufise ngaha dufise tundi iyi ni fourth level sivyo hama
second level, first level, byose bari okipe. Kuva ku ya mbere gushaka 12 ziri okipe, izo zose zitandatu. Yari yubatse ujya mugabo kwereka urudanda rwo kurire. Ubukene bwa yazgaye ko azabasanga imana ko zoja mw'ijuru gusa. Chaka yaje. Kuko runo rudanda rwa mbere rushoboka ruba kugira ngo ushobore kuronka inoti zishoboka. Rero mbega wowe ubishikaho gute rero? That is the question. Ubishikaho gute? Ona gaje ni nubwo ubura ibintu ari ngo ngasetse. Yes. Yes. Wewe kana muri active. Hari byo muri active muri no benshi. Tutirwa da posting no posting. Urazi Kenya ni igihugu cyambere twarondera kuko ni igihugu gikomeye. Na so yarageze abonye Kenya gusafata ahantu noja kwakora imigambi. Kenda kirubazi. Nuko cyubatse vraiment uko hasi kusha hejuru. Kirumvikana? Hari iyo noti y'ahantu uhagirize uva ari umutunzi. Cyangwa se timu iri active muri Kenya uva ari umutunzi. Nijo bituma Alex ukiwa kwamba yimuka je muri Kenya. N'umujyana n'umugore wiwe. Kwera inoti hari. Adantu ashaka kwicara muri hotel. Urazi amahoteli yabona ari bize. Gahora abagabo urusaro ruzuye abantu bariko barakora n'icyo marketing. Company irajya prospective bakora. Ni gihugu kirimo amafaranga gose gusumbana na Uganda. Yego. Yes. Urashobora. N'abantu bagoye gutora mugabo uronsa abanyakuri. So urabona no data urashoboka kugira ngo ugere kure regenda gute nakubwire rero reka mananize kandi kuva ku wa mbere nta muntu uvugishije uvume ku wa kabiri nta muntu uvugishije ku wa gatatu kubera umvise motivation yo kubazanya bazozana abantu ngahaye kuja kuyigira ukabona bakaza urubugutu ngaha bashika ukabura mubitayeho n'abajenga mubitayeho aha ni mu gatatu gawazanya abantu ku wa kane uvugishije babiri barakututse aho kwemuze nishaho aha ndavuga kuba bwa mushikane ga data ari bazo kwajeje ngaho ntiwavuye anamuzanye kumaye kumaye uje gutwara he ngumva mu matu uratumva bivuze aha urumico ko kwita rejection abantu bagutukaho byani bo warashatse bambawe kana ni bobo nye bamuhimbiriwe yumva kirubira kwiye bifakanije nuko wewe uta prosperity Ilichi wa kirege uta prosperity utatumira bashi kuko business wacu gutumira abantu gutumira ibiti kirumvikana cyogene urumwigisha ubigisha abanyeshuri soko rero ibijera abanyeshuri babo uri umushoferi urwaza iki imodoka urukora rusafuriya ebana n'udusafuriya kirumvikana cyogene uri umunezi weka ugiringa n'abantu people Jawumbwiye ngo jewe byananiye sinakumva urumva ngo jewe abantu ngo nabakutse ko byananiye urumva ngo jewe baranuka urumva ngo urabivuyemo okay bifatikanije n'ubunebwe bwawe bwa buri munsi bigafatana nyene n'abara rejection y'abantu n'uburoza urasara uragiye muri kabiri urasara mu mutwe ivyo wese ko harumura bwiyejo ntabwo ndavugisha ejo ko jewe ntabwo buri munsi nta munsi numwe navugisha umuntu ico ari gicumu kandi ihano yiwanje mvugisha abantu 70 ku munsi kubera ari kuvuga bashashe yes ku munsi ahantu ko nokora gute mpaka abantu 70 ndababonye kuna abantu nagize gute navugishije buri munsi kandi naho navugisha besa yes Visa magrupa arenga amajana 380 aha twita babangana
manzo che da kubwira hano ni mugari seconde ku munsi kugisha abantu bakugishije ideni seconde ningingo okay impunzu murayibona impunzu ntikumva kutayiyambuye utagize ati ndakora n'umuntu ipako ukajya mu idushe mu kuri dushe mu noga mivune ngo cyari ipako ubizira ga Yesu wa mutwe ngo mvako ni yoge nizipako ndego n'ubukene utavuze ati je ngo kuko ubukene buranigana n'umuntu turumvira nabye no pa abati vindo rero ubwo bukene tumenya through the ways y'ubukene ni n'ubunebwe nukutabisha umwete nukutamenya yuko uzohura n'abaguca intege nukutamenya yuko ibyo bintu uzobisha umva ubunebwe kirubera ibintu ubukene rero ubukene ntibuvanwaho n'amasengesho abantu muramuza gusenga babifuza umugisha ngo mbane k'intoki yego ico ni cambere iyo ni procedure ya mbere kubera imana ko ushaka umugisha ubundi umugisha uza ariko wonyine gutugira ngo Kubera jewe n'ubu wangu okay ko mbonye ngomba kukorera habona ko ndavugisha ngati yambwiye unione kwa kwa guteka haje yambwiye urasara pe urapfa urasara ngo ibinyasi wewe ngo nani bashaka cyo kinyasi kumucampaye kubaho urapfa ukunda umubiri chongo habufi watu nje kumbura ukuri umurabura ngani si ntabwo mpeka gufunga abo rimwe na rimwe ndakambara gahuzwa kafa nibuka naho naciye nuko mbagiye mu isoko hari igihe nibuka ivyo naciye mu musa nkaca nkubita ko n'ikoti mu isoko urashobora mu isoko nyene nkavuga ngiye gusumba nyene mberewe abana mugiye kwisha abantu mu isoko nyene abakanyiwe ariko ndagiye muri station ngo muracyari umusore wewe ngo muzoza kubaza bahise ngishaka ndaguma kwebwa ngo umusore turi kumwe kubera iki kwibuka ugiye kwibuka pase ukaca wibuka nico wari uri kera nico urubu kaza mu murongo ngo bahinde wari kwagiyemo uyu muntu kweli cyo mu hagufi bajuma mzee cyo mu baye hagufi kifati si shafi si musinda yibure hivyo kuko recruitment je namanda ishaka kwikora buri munsi kandi abajeho ntabura namangora business kumengo nishasha Azumye bira para ngo ngaba barasetse mu baba bacinga nyinshi bamubaza kuma hora mu kumengo nigishasha Kino napi niburi jewe niburi nakwije n'ibintu ku munsi sinzo kwemeza ndashaka sinaki tano gukora iyi tano yongera muri ine n'ingani mfise yo itano kugucukugucukugucu Kashanimba no umuntu nguze yuko friend ibintu Bashaka sinamushakira yuko kuko jewe ndakunda abantu vraiment jewe ndakunda kuba hafi y'abantu je sinzi kwiruka abantu no mu mwogo nkuba ariko bararira wapfuye ingowe baje mu monge kuko ntibashaka kumva kuko baraza hondi haba hari abantu kandi muri baba ariko barakora amafaranga hose kuko je ntamuntu yigisha turi kumukumuze amadayibone gusa yaza kugukorera ko mu ibarabara kare babidesha ubu naramanuye kubera yuko hari ibintu mbandi mu training abo nakira abo mvugisha abo nja gufasha seutati unashimana kwani no hava ngwara mumye mvugisha 200 noca ngwara mu mutwe kubera yuko ibikorwa byo mbana byinshi iyi presonishi no nishize ko yoha mbana cyane kubera ko telefone ziguma ziri bize mfashiriza umuntu uwo bikunda uwo bitakunda kuri nkihanga kwa nimana w'ijuru ino ni nkava ngwara mu mutwe naje kirumvika cyo bivuze guti
wewe kwa mbere nta n'umuvugishije, kwa kabiri nta n'umwe, kwa gatatu uri ndwibi wibere hiyo, kwa gatatu wewe uratunzwe gatoya sangapi ndani ya basasi papeche na kuna dosi maya ndani. Okay, achayinusu bivuze byumvikana wewe ukachukura abantu ndabaguze iki ni cyipa burya aha twishuri na bo ntihagiye ko abantu bagutuka bifatikanije n'ubunebwe bwawe ngaha gushira kuri abantu bagutuka harahiri umuntu atigeze ajya amafaranga aciye muri n'uruganda harahiri uwo muntu reka ndabibabwira sibyo uwo muntu arahiriwe ahiriwe gute uno muntu ahiriwe kubera yuko atajyazi mugabo hakago umuntu ariheba yarahiye amafaranga ava muri bino bintu rero ukavuga ngo mena bihebe ngo cyo kwibazira kutunze imisumero cyo kwibazira ibibaho cyo kwiyubakira ngo ibintu birananiye waragize gute warayariye waramaze kubona urariye nka sandurare ukarukumbuye yarose twegomwe swata ibo yarose muri matching ukabona bwe protiri ibihumbi amajana 6 ndwi utagiye kwikorera ku mutwe twegomwe utagiye kuja gutonda ku kazi ngo ukwezi kose bisiro 3 ukazona amafaranga yari nko mu inagusa ukayata iyo utonda wose ukuma wifuza gukora bino bintu kandi bwaboneke bwawe uragira ibintu ndikora vuga ntuzobiheba uzogumibandanya ubibandanya urashobora hago umuntu yamenye ibanga yaha akacha kwamba kubipanga kwa nani akashage azogumagaruka mone ndiko priko sikura wabire uko mukana wewe ndiyo ndaifuye no eshi urareba ko nje wawe ukibuka kwa mwana wigeze kurya nyene ngo ukacha ubuntu tugaro ukashugaro biciye nga ubunebwe ntakindi twekumwe ntakindi bigusaba ikire bigusaba umwete wa update bimuzi every day twekumwe bikagusaba prospecting y'urugero wifuza rw'abantu ushaka kuvugisha uzavugisha gute ufise icyo twokwita skill abatenazi bigusaba reading ni kubliga sivyo reading bikagusaba skills bikagusaba profile skills no reading kwiga bikagusaba kandi ubumenyi cyangwa ubwenge cyangwa uburyo cyangwa ubuhinga yes skills ubuhinga bikagusaba no kumenya profile company tone gusa profile iyi société urimo nta muntu akunda umugore atamukunda yubaye abantu mubaze ntushobora gukunda umugore utagize gute utamukunda muri mind yawe n'umukunda kuvuga ngo ndamukunde niba nta gukunda no kwanga bifatana uturamo byemwe sivyo niba umukunda safari kwenda biyo umwanga ari kwenda biyo nuvuga ko kwenda mama umugore wanjye weshe ni kumva ko ndakwanga kandi ndagukunda no uteza gukundisha bita profile ya company ukamenya iyi PDF kuko maze kumenya PDF skills zose zirimo turobegana ubwenge bwose ngaho bize gute cyera shaka kwigisha umuntu online ari muri Ghana mwigisha hazomukurikirana akayinji tutabona akangukira mire tu asasenkandi bani inoti mweka mwana kwa kuzana umuntu wa N.7 uyu wa 10 millions za 60 akaya amafaranga atambona
Chogenda ridoga cyane ngo nyabaganda muri groupe ngo executive. Nanje ko program ngombe kumuntu wako ijo gihe muri development. Ko program muzana wa 607 bika. Eni open simira ho bona ni uruziko wapi. Hata ziko nigisha packet. Eni open simira sinaivuka. Atama bandi none ko jewe nikatowe. Na ukatuma nyinshi. Mukatoro baganje ngo master muri group. Master. Timiriyo. Okumba from Benin, from Ghana, from where? Wangahuye. Online business. Njamo mtashimwa. Simwa. Ndiko ndari kwa tamu numwe ndani njisi. Simwa. Atamu numwe ndagabote. Basha mwe mbala. Harumu ngamba za meza ali. Mwara meze mbitekyanshi. Akachomo kama naipuyemo. Simwa, chena mwe simwa. Kanda ona kuganizo umutunzi. Zomutunzi. Simwa tamu numurasha msise. Uzomutunzi wahewe. Hawo fizera muteni. Aishwa. Kwa nini ngomba mutima kutoka? Simwa. Turikumwe. Mugabo ubunda ekonfisi bombe 15 by'abantu sise. Niwo vyemera. Burya igituma Yesu ari vuga yaciye agoye rejection yaciye mu mbibi n'akaga. Kandi mbere yarinje n'ahantu afati ndayivuyemo. Wavye kwa mu birwaje umutima urabikuru mu birwaje. Yagaritsemo. Yakariva ukaba. Byemo rejection yaraciyemo. Ukabona bari barakwanga ukarangirwa. Simo wenyene. Kunanirwa uragenda haje kumutubuko kachongo kama. Sije. Ukagenda haje ugirutuko gatonye kachongo gashomoka. Inoti barakwanga. Ukagenda haje kumugode amina gashomoka kashi. Inoti bizamaso. Ekubo ira chomoka yene uko mukiru ifate Gira inoti kimeze kugira ngo uzokumve akabodo kino cyangwa ndamina inoti atanga umwango umunogo atanga umunogo kibone umuntu afisira miliyoni 10 rero umuraba miliyoni 10 twigume umunogo w'amafaranga k'umuntu w'amafaranga wize gute ukeze rero cyangwa ko kumva kumuvuga ko uzenga debiri uri kurazengana gusa baraba ngo debiri yo kugira gute we mugambi tendo kwa tukurazengana ahantu wonyete mateza abantu wati wana konde wanda dekana kuhana kapitali wansi nimba nango mendo kirupikana aho ni uwumva kuteka n'amafaranga apana wonse kuhumbijana ukazaja kumaya yefu atuna ukura muvuko kuhumbijana zanje agenda uri ibisi ihumbijana zanje ukatocho mu kuvuye mu ibisi ihumbijana zanje unashaka singorani unashaka niko bigora amafaranga tokaya nikibazo bisaba ko ubwisho bita attractive kuri yo kirubikana ukagenda nyene kwenda nyene uracho umugambo yaki bisaba ingufu kamanuka ukonwa dugu ukaze ngini kutubona birabaye mugabo kugito jogero bintu bo navuze learning skills profile ukashikwa vise ayinga introduction sio mama kwa kwa ibintu muvyumve neza bwa muvyumvikane neza it is not even good habari byiza kuba umuntu yitwa umuntu weka bikamuranira gukora cyane bikamuranira kwanzaho aricyo gikorwa cyiza kirumbe habye yes umwete the courage umwete wonyine gusa utishize cyane utabaye sticky cyane utabaye connected n'ibintu bigucide intege kirumvikana mutama
bantu bacaguye mu vyo abagore urya mugore bwa murongo wakoresha ico ko kwita follow up abakera abantu bavuga ngo mungiye kubigisha umusinzi ko abo bana bavuga ko mungiye kubigisha byo follow up kugira until umenye icarico abantu barwaye ne mudavundu hawo ukeze kuvana umukobwa bahuriye mu ibisi muhuye mu ibisi kumpase wa mbere bukeye vye urugo bamaranye imisi 3 vye chora mukaya nta professor ngigeze baho nta invite ngigeze baho tegumwe nta presentation ngigeze baho babonanye gusomva usikipo ciza uboko runini muracomotse imisi 3 bivuze kuti courage nituma ushaka kuyiga abantu bitishure sito kwishuri kugira ngo umunyeshuri wa mbere cyangwa ube kugira kibanza bakoresha bita courage tigume courage wonyine gusa kwiga ukagira amayishenti ukafata no cishaka bindira cyo mukonzo yakurayo ukazibona cishaka utahe zabondi aha mugabo waraciyemo mugubonye ufise sheke zitandatu munani usheshambe niranje wapi jewe sheshaka ukatwe n'urumbu kugeregere nyene utazi yo ruja ne ruva ahubwo ugiye umetu hata kuta ko zindi zose umutana kabinete kose kari surinde na uji bicagara nako tugenda munariranze rero we niwe wafite nibuka abanyesho bijana muri 11 ikuru 11 zose zirisurinye afisa amanota hafi 36 bajo abati jonge gukora zino isheke by'umunyeshuri yamunike bitwa Georgette yewe ichakabi yashakana semutanteye na isheke zibiri ukubatanga cyane bose so acha wakati karera se Francis mugabo urunogo runini afisa ari anakari runini kwagiye yongera kuja gukora rero arapractice cyane kugira ngo kwiga isheke yaba mutara afise na akara mukora ashatasa ngondi barateribera ko baterebeye nyende yafise ugutundi batito arapfuye mu sama bako amazama ku 18 ari suri na 36 ichaka bitaye mu maso kandi kombe na isheke zibiri ichaka kataje sawa kuri ko gukora jewe rero ntanguranya abantu ntabwo yamwenda ukwezi kwa mbere nta muntu ukwezi kwa kabiri nta muntu nta muntu ubakane nta muntu ubakane nta muntu uko hajya y'urugamba bushubushe barugomberugire kandi iyo bushubushe niho umuntu ananirwa cyane ntatsindira aha rero haraje ibyiyumviro byo kuvuga ngo ibutike yanje ndahora kubona nadandaje butike neje kwidandaza cyane uza kuja kubikoraho full time tegome njye barabara muntu full time hano ijo gihe aho ntafiriye hano kwera ko umva najya muri butike byose niyo nabikura mugana nanjye gute nayidandaje uranda tacinje aho urande ni sheke muziriga mu kwezi kwa gatanu ndavuga ibintu mu bira yivemo kwe narihe zubwenge buranga ko ibintu nihe ndi muri plan uko nshobora kuyivamo nyene nabivemo ndari kujya no kutimvira wowe nawe kwa ndayikuyemo shindu kuntu nyene ndiko ndiyumvira ibigabe ufata ngome nongwe negare kufaranga hama nze zwe mu buti narabihevye rimwe nari mu kwezi kwa gatanu ndafite ubwandu kwezi kwa gatanu ugana ndavyibuka kweri kushirwa gatandatu na leo ahangiriye hara imisi ndavugishije mugabo ngarutse muri groupe ngaza muna abaposinze abenje welcome wapi kweri none abantu bari kora gute tureko umvizare umudame bita Jenitonga w'imyaka 60 n'ubundi tureko uwo mudame yatuma muri kana kuri sitati uraza gushaka kuri sitati wa kampani nziza cyane nta kantu kamufisha ku mufuko
Igurisha ni mama process tunze posting ni nayo nziza rimwe na rimwe. Burya atiraza kwerekana ubukene bwawe. Kiraza kwerekana hapa ni wewe nje kumva kwa kantu. Imana bahari nk'umubiri ikacikwima kwerekana uwo mubiri ukakwimisha kwerekana nk'umuke. Kumbe umuntu abizindinga n'ukutse mugarufu. Wow, watinoti umujuru gogo. Wapi. Yakwiye gukerekana ko mukene kuko nuko ukwimva kuja kudanaza amazi mwibara baje ubugabo ruriko rumatoza ndonga nabo riko kudanaza amazi sinza abantu riko rarondera batokugura n'amazi biva ino kuba kubona agende umugabo yo unda cyambira ngo ndagwaye asuma arayandikira ndagwaye asuma acha wondo ngapfo ndego noziro kona ndazifise zimizona iti wandira n'injiri yeko zimeze zikira noziro po rero imana yaramfashije kubera ko ntari interest cyane amna mapodwe cyangwa ne kamera guhatubiriye ne mukofi cyana muhanye ni tribezi ngayo kubera ko ndare binyashe bigira cyo Haba banaziga kwa bakeke kia ya Mumba na ngomina bihebeka ngwego hangaye wena we abonye umuntu ashize ko nyene kuja mu bamubwira zakanyisha yende ko werekana ko kiri akutive mu mukora baye negative chana ma progressive tia problem azifashe ni nawe yanyongereye hayi zimishime ngo ine hey, what are they for? Fear, how are you? Oh, I want these products. How can I get more? Russia, how can I get more? More, okay, more. Well, I missed that more than even how can I get more? More, okay, more. Good. Nyinshi, zero hour, no, mtatu macha. Nibuko, amafrango kunangana. Narabuze na kuko kera na commercial hari aka package bita commercial kaseze babu hako seze kana ni mumeza tarasa kana nande kwitiza mumuntu Ari musi ya go yes kari bajora afuta seze kari yes so mevuzamo abantu barokisha arafite hajya baguselectionera ama package agomba shingo package winjiriyeko hari ahantu azobona handitse ni bibanza bitanu kameze uku mugabana fuse n'inzira ryabo bashaka kugura akashaka kwiga go professional mugakakariko arabizi ewe mirongo itatu biratosha singenza uyu muntu rero kandi abikore ndaciye nkora cyo oh mirongo itatu ndaguhuza n'umuntu yobikora tegome yobikora kugira ngo uronke nyinshi akuganiriza n'umugande kandi abishoboye turakorana bivuga wananiwe kwitira umuntu waseze ugomba kugira umuntu wabire toza sengaye niwe ari kwisana pro umuntu ntawumvugisha kubera ntamuvugisha nzoba ndamunegatifiza kirovuga rero nemero avyibuka wewe mara umuntu wo muri Kongo umuntu bigenda urashobora antiu araronka amafaranga yari umusero cyara yarumvise kirovuga aha ndatigendo connection Chama de confessar era uma olha quanto é que eu me dei olha como me dei aruma bomba pro glória momento como você não é o mundo desse ati upright na down aí o mundo desse oh é ok chama na libero e chama Gira ataya Gira no zesi dini short ati anaje destiny short arabu ati ahange ati ya akamwa ati how can I pay money mali shiba akomari kuramya mutibi ujya mudane baratubye akomari kuramya mutibi
umenga uvuze gaze gute ziraje arambwa kamwe namugira imbere nkamugize gute urashobora ageze gute chanja ahantu ndahora ahantu hayetse n'ishara mu mamaza akagisha mbega yakwishyuye murabizi mwebwe iyo hari umuntu uzi ko agira ndiha amafaranga ukumubaza hapa ngo yakwishyuye gute bigeze hehe mbega bimeze gute ufise umuntu yuko ugomba winjije umuntu sibyo akubwiye ati yawe negative ubengo nawe umuntu rucaruza ko mu mutwe umuntu oye hewe arishe uwo munsi nibuka hari butike iruhande yaho nawe cange ndabanza nja kwivuna inzara yakweza atanu njira atandatu turubajwe payment nibaye nakumana amazi aja muri systeme ryari njira muri systeme urabizi umuntu yakoreze ko yagize gute yari shira muri systeme ndamubona ashaka mushirayo ko njye ninjiye kuri executive nagenda kudirect guys hafi umwaka n'ibintu naje ko ingaje naje aha makori muri hana naje agiye kuza muri hari kuko kumba kwa tuwasaka sisi komisho ya mbere yagize ngahe atandatu kumbe yayabonye ko notiriraga ibipako urashobora kubitera uratanga kwa notiriraga ibiragute ibipako twumva karakwembe agiye ko warofise inzara yuko winjije mu hagiye ko rwabintu notirira ni dalo ko bipako kirubere ameza atandatu imana chija kwishwa ameza atandatu ni big fish mchongeza kwa kuita big fish master package izo nguvu yo zavuye n'ubu ngira nizo zatumye nshansara kasarambuka inguvu zuko nindiro mu mwahita ameza ngahe atandatu wewe uzane mu ngahe naho akaza haheze ameza atandatu prospective ikakora gukora wita prospective udakora ija inviting udakora tikumwe ija presentation udakora kutapiga udakora the skills udakora uweze kutera kuba negative ukatumara meza tatu otiwo twari kubi kirubero otiwo twatwika ngawaza kora mu telefone nta kintu nakimo gutwiceyo nta natwana mwereriyo turi kumwe anachopata na kore apana yarayotiye nta kantu kabaraga gute karaja iyo ngendo emwe sibyo iyo ngendo turi kumwe iyo ngendo ngo ndayikubiti kubera rero jewe umuntu yari kuryama jewe vema kuryama atahageze kuryama hano none muraho kore mwababare haje bijabira ukarabona roha machi ure kuko iraza yego prema na ujo emze urafuje ngiye nubwo kijeni ngiri ko na cucumba bo ndondra abantu mugabo ugahura nta idorari urabona pepe igorari rimwe ndiribiko kirubero cyo ndimo navuze ejo umuntu vyagoye umuntu hari cyo yagiranire n'undi muntu hariranire sivyo kirubero bim hariranire gutangura bishasha ndabona kwa hari yareka twahari ko hari ahantu hari wapi unati ora wapi kirubero dukore hama dukoze uposting ivyo kwawe uposting ivyo kwande ivyo kwawe basi ni waposting n'ibyo abantu kuti ahamposting n'ibyo abandi ndamaze kurya apana kumba oraba kuturatwika watwika kandi ukora ni sawa watwika utakora bashumende watwika utakora sebo bashumende
kuko ubunebwe reka ndakubonebwe ubunebwe nibwo butuma utamenya ukuntu batumira abantu ubunebwe nibwo butuma utamenya ukuntu uyigisha abantu ubunebwe nibwo butuma ya inviting prospecting hamwe na presentation na follow up kandi ukora finalement urumva reka nakitwe nishokereza urumva bayibyo ndo bini hano kwiba kwera umugore wawe ahantu yose akubona ahantu kukwiba ni ngomba ndagukeze turumvika reka ndagishimira kino kintu birashika mayemere mu menshi bagacomora n'abantu ico nari kubwiye cyose no muri M group je nataka gukora network ya M group alliance promotion group murayibona kujya ku company narabukoze reka nababwire kujya ku company narabukoze uragoye nico tumubona dukora twaci hamba boye uprospect mu wademiri yo urashobora masengani mimi sign up urashobora masengani mimi wenje mu milioni zibiri n'abandi bakashaka gushimira urumva ngo wako tegeza ko sign up usengani mimi iyo sengani mimi rero wiroza bajya batipe ni mama rokiriki akazokwibasha kuri sitati unaronze sengani mimi ngo nahakiriye abantu sengani mimi nakatike gusa agatangisa amaguru agushimbaye mugabo ya process mu yashize mu bubeshi ugamuntu yakurisha gatongo ugamuntu yakurisha muka aronze sengani mimi sign up ya makodi ya era ivyo cyo gukora ni vyabo we barakukoroze ngaba ivyo bidako ni vyawe turekombe ni vyawe byo kudakora kuko reka nababwire sivyo kwinjiza abantu reka nababwire sivyo urashaka kubona kampani bize ko bizikora ukanatwa no kwinjiza abantu kandi ziko ashobora ukananirwa kwinjiza abantu kandi zikoze kuzigira gute zikora ni kubura ikihani ni kubura sikivu ubwenge nubwo ushobora ati professional tunishize uri 50,000 ukaba umuntu wa 50,000 arabura mbere shobanye arabura umuntu wa 50,000 kandi professional musi bayishize kuri 50,000 burero gane mibara mwigisha abantu umugezi ukabubwe yo kwishyura umuntu wa 50,000 ibanze twekanga ebi yobe bisimi sponsor ya ingana n'umuntu yaba gusumba umuntu yinjiza umuntu wa 10 million days weba kwa sasa anawa msakomje lazima ni sasa hana wao ndio wa 10 million kwa sasa bila unashukuru so vipunze kutereza endeleza sinda baraka kwa hiyo shule ni turangi sasa nyishi mwarandi ndio mushasha ngasi ndikuru byako ndangene ngata cyangwa he kwa bidamu tole ehera ndachara haje kuko umuntu atakaza amasaha kugera 38 atacayakoze uyo muntu wigeze nico twa Paulo barakunda kubona abantu batakusengera bakabona abo batari babahanga mu bitumba navyo kugenda gusongera birabo babireko Paulo arira ati umuntu rero uhebwe ngo umuntu abafise inzara ikenye wani urashobora aki apana udakora byo byafite Yesu Paulo ati mwebwe mwabantu muzana n'inkoho ngaho tari muheje gusenga kenda mutayi wandi kudakora iri aho ingeso zabo babeze Trubigana umuntu urahahira amasaha 168 atavaje mu musaruro navuze zera cyangwa icyatuje sibyo ugahora ku munsi umwe gusa anyama amasaha cyangwa akaba kamasaha kwitwa kw'inchoni inchuro ugahora nta cyo cyo mbere mboze nga kubera ko nakoze nga hepfo aya masaha kiguze inchuro amasaha kana ukahora wewe usumbije umuntu akore amasaha 8 mu masaha ane ugahora ibintu ukoze ubikoze gusumuna ko yone abikorera nk'indwi zitatu mugabo ukoreye mu musumuna Robert ni kuvugisha prospecting na cyo kuvugisha
Kada kivuga mu Kirundi niho cyumvikanira kuko prospecting ngo ni ikindi kintu kuvugi bacho kuvugisha ngapa sebo atira boy kuvugi baza kuvugisha impaka aho n'abavugi audio ku munwa n'abakoresha kwa nta kibazo ivana no kubikorohera hari umuntu akoresha audio avuze audio imwe gusa yumvise ucyumva cyumvumena mwumviriza iyo ni ngaberega na complètement off kuko kuvugisha ngomenda gisigure kuvugisha sikuva ndumva mu bintu kuvugisha abantu rero harimo sikiunga harimo ubwenge kandi na cyane ngaha ikintu cyo kunda gutsinda ni kuvugisha abantu ntazi turi kumwe aha abantu bo kubavugisha n'ubu nyene ukeneye kubikuko ni nyishoni wikuramo turi kumwe inki nyishoni cyonyine kunisha iki cyo hari umuntu barengana ngaho bahora hagenda atamukije mwaramutse muze n'ubundi arengana ashaka gucomoka bashobora ndiko ndavuga iyi ni icyatuma Yesu aronka abantu benshi kwakuvuga Yesu ageze ahantu b'iyumva yakavuga nyene yakavuga ibyakoze agacomo ariko n'icyo yonona agahora yirutse yatomuze batanga cyangwa umuntu yaragwaye iki amadayimoni sibyo akashahinda muri cya kuvuga cyo muzari kwa aya niyo akamufata cyangwa mukira umuntu ariko yakora rimwe na rimwe akaca comoka atahantu barabaze icyo hati ngurube zabaje icyamutunze yaravuga yarashikira abantu akaba mu abamwahano baba rejection rera abamwa yakora buri munsi abamwana baba benshi abamubika bakaba benshi bivuze muri prospecting so umuntu umwe uvugisha benshi kuko muri benshi bashobora kuvugisha n'abantu amajana atatu ugahora habonetse umuntu umwe gusa gute amajana gahe muze angahe atatu Watu aharo ni hali banga likome kumuntu avugisha ba abana bavugisha kumuntu amufuje business kumva baye kuro hariho ubundi ubwenge cyinshi ngaho kuvugisha cyumvira bibi mu gucagura ngegera nuvuga kumva nabo ubone kumwaramutse ngegera nabahora ngo wiva gute ona ushine ngo ngende shekira ba nikibanga gato umuntu umusatsi umuntu wawe wabona umuntu ndakubuze hewewe hari abantu rero utubura avugisha online gusa avugisha akachagomba kuchagira fraud